Ndabahaye ikaze muri kino cigwa kiri muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zitwa ITARA. Ndiya Sheikh niyo nizigiye, nkaba ndabashimiye kuba muri ko murakurikirana ano majambo ngiye kubaganirira. Ndabandanya mvuga kuri ca kibazo kivuga kiti mbega turi ngaha kuri iyi si ngo dukora iki? Ni kubera iki Imana tumaze gukizwa itaciye dukuraho ngo twigire mu ijuru kumbure twiruhukire. Imana ni Imana ikorera ku rutonde, iyo ikoze ikintu haba hari intumbero, iguhaye kubaho nuko hari ico ibishaka gukora igukoresheje. Twarabonye ko Imana yaremye abantu kugira ngo baganze ivyaremwe, kandi igihe yabibarira Adamu yari Adamu nyene, mugabo mu nyuma vyafasha abana biwe gushikana twebwe uyu munsi. Uyu munsi ni twebwe Imana yiteze ko dukora iki gikorwa cyo kuganza ivyaremwe. Twarabonye ko uku kuganza ivyaremwe atari kubikoresha mu buryo bwose twishakiye. Twarabonye ko Imana ifise ukuntu yipfuza ko dukoresha dutunganya ivyo yaremye, kuko mu vy'ukuri naho yaduhaye ububasha ko kubiganza biguma ari vyayo. Zaburi 24 umurongo wa mbere harerekana yuko ibiri kuri ino si n'isi ubwayo vyose ari ivy'Imana. Mu yandi majambo rero, Imana yadutije ububasha bwo kubikoresha, ntiyabiduhaye, ntiyabitugabiye ngo tubigire uko dushatse. Turashobora kubikoresha nk'uko Imana ishaka canke tukabikoresha nabi. Ku bantu bubaha Imana rero, ku bantu nka twebwe twemeye Kristo Yesu nk'umwami wacu, biradusaba yuko tumenya ingene Imana ishaka ko dutunganya ivyo yaremye, maze tukavyisunga mu kubaho kwacu. Imana yadutije ububasha bwo gutunganya ivyo yaremye kugira ngo bidutunge. Ivyo twarabibonye mu ijambo Imana yahaye Adamu na Eva, ibasaba ngo bagende barime. Uwurimye aba ariko arondera ibimutunga, ariko kandi n'imbere yaho yari yavuze ko ibahaye uburenganzira bwo gufungura ivyamwa, imboga n'ibindi n'ibindi. Ariko murabizi yuko ukuntu Imana yaturemye, ivyo dukeneye si ivyo kunywa n'ivyo gufungura gusa, turanakeneye kwambara, turanakeneye uburaro bwiza, turakeneye ibintu vyinshi. Ivyo vyose Imana yaturemyemwo tubikeneye, les besoins naturels. Imana ishaka ko inyishu zavyo tuzikura mu vyo yaremye. No kuvuga hageze kurondera uburaro, hariho ibikoresho biri ngaho Imana yaduhaye dushobora gukoresha kugira ngo ubwo buraro dushobore kuburonka. Hageze ko dufungura, hariho ivyo Imana yaremye bishobora kudufasha kuronka ivyo gufungura. Hageze ko dukenera ivyo kunywa, hari ivyo Imana yashizaho dushobora gukoresha kugira ngo turonke ivyo tunywa. Iyo tugwaye kubera icaha kimaze kuza mw'isi n'ingwara zarinjiye, hariho ivyo Imana yashize ngaho bishobora kudufasha kuronka imiti canke kuronka ibintu bidufasha gukira izo ngwara. Iri jambo rero ryo kuganza ivyaremwe ririmwo ibintu nyamukuru bitatu. Naravuze mu cigwa giheruka yuko dukeneye kwinjira mwido nido kugira ngo ntitugume tuvuga ibintu gusa tubivuga tubisubiramwo, mugabo tutumva neza ico turiko turakora. Iri jambo kuganza ivyaremwe nkuko narinda bivuze ririmwo ibintu nyamukuru bitatu. Icambere nukubimenya, nukubitahura, ingene bimeze, ingene bikora, nimba ari bikoko, nimba ari biterwa, ingene birondoka. Ntushobora kumenya ingene urima igiterwa kanaka utaramenya ingene kirondoka, utaramenya imbuto zaco zimeze gute, mbega nigiki gituma zononekara kugira ngo uzirinde ntizononekara. Hariho ubumenyi bujana n'iki gikorwa cyo kubungabunga no gukoresha no kuganza ivyaremwe. Usomye mu itanguriro gice ca mbere umurongo wa 28 gushika kuri 30, urabona ukuntu Imana idondora ivyo yaremye. Muri aya majambo irasigura ko ibintu yaremye bitameze kumwe. Nico gituma n'ubiganza ategerezwa gutahura ubutandukane buri hagati yavyo. Imana yaravuze ngo ibiterwa n'ivyatsi ngo bifise imbuto muri vyo. Aha muca mwumva ko hariho n'ibindi kumbure bishobora kuba bidafise imbuto. Nta muntu ashobora kuganza ku biterwa atazi ingene bimeze. Imana yaratanze amakuru amwe, ariko murumva ko atari amakuru yose. Hariho ibindi bintu vyinshi vyerekeye ibiterwa umuntu ashobora kutaronka asonye uwo murongo wonyene. Imana iravugamwo ibikoko biba mu mazi. Turazi ko hari ibiba mu musozi, hakaba ku misozi n'ibiba mu mazi. Imana irashaka ko tumenya ibi bintu biba mu mazi bibaho gute, bikora gute, kuko tutabitahuye, tutabimenye, ntibikunda ko tumenya ingene tubiganza. Ica gatatu, Imana iravuga ku bikoko ngo bikwega inda hasi. Ivyo vyo bimeze gute? Irongera ko n'ibiguruka mu kirere. Aha mu vy'ukuri hari kimwe bita mu vyigwa vyerekeye ibinyabuzima,
gutandukanya imigwi y'ibinyabuzima, la classification des êtres vivants. Ibikoko birukwavyo navyo nyene mu migwi itandukanye, ivyatsi birukwavyo. Ngira ngo ngaha murumvamwo ibisata bitandukanye vya biologie, za botanique, za zoologie, ukuntu Imana ishaka ko tuganza ivyaremwe biraca mu kubimenya. Ntushobora kuganza ibintu utazi, ntushobora kubungabunga ibintu utazi. Ushobora gutunga igikoko ugasanga ugishize ahantu hashushe kandi ukuntu kimeze kizirana n'ubushuhe kigaca gipfa. Nico gituma tudashobora kubungabunga ivyo Imana yaremye tutazi ingene bimeze. Mu yandi majambo rero, iki gikorwa cyo kubungabunga ivyaremwe, iki gikorwa cyo kuganza ivyaremwe, iki gikorwa cyo gukoresha ivyaremwe kugira ngo turonke ivyo dukeneye mu buzima bwa misi yose, kijana n'ubumenyi. Uri kijuju muri ibi bintu ntushobora kumenya ingene ubigenza. Kijana na science, igikorwa cyo kwiga mu mashure, gusoma ibitabo kugira ngo dutahure ibi bintu Imana yaremye ingene vyubatse n'ingene bikora. Ico kiri mu vy'Imana idushaka ko biciye muri rya jambo rivuga ngo ni muganze ivyaremwe. Ica kabiri tubona muri kino gikorwa cyo kuganza no kubungabunga, gufata neza ivy'Imana yaremye kugira ngo bimererwe neza ntibihone. Itanguriro 2:15 twaramaze kuhabona aho Imana yabarira umuntu ngo genda urime ariko kandi ubungabungira itongo. Imana irakunda ivyo yaremye mu vy'ukuri, naho bimwe muri bo tuze yuko umenga ntibizoja mu ijuru, kumbure umenga ni ibintu nyene biri ngaho bizoherera hano. Urabona ibikoko turabitunga bigapfa bikavyara ibindi, ibiterwa turabirima bikuma hakaza ibindi, umenga vyaheze. Ariko mu vy'ukuri Imana irabikunda, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yarakunze isi cyane kugeza naho itanga umwana wayo. Yohana 3:16. Kumbure mu Kirundi harerekana ko yashize ingufu ku bantu kuko Imana yakunze abari mwisi. Ariko usonye mu yandi mabibiliya mu zindi ndimi, Dieu a aimé le monde, isi yose nibirimo vyose kuko ni vyayo kandi niyo yabiremye kandi irabikunda. Kandi turabona ko mu Bikorosayi umurongo wa igice ca mbere umurongo wa 20 turabona ko mu mugambi w'Imana w'agakiza ngo ishaka kwiyuzuza n'ivyo yaremye vyose. Ntishaka kwiyuzuza n'abantu gusa, iranashaka kwiyuzuza n'ivyo yaremye vyose, ibiboneka n'ibitaboneka, ibiri mw'isi n'ibiri mw'ijuru. Niko iryo jambo rivuga. None rero Imana irashaka ko tubungabunga ivyo yaremye. Ivyo biri muri rya jambo ryo kuganza. Kubungabunga ivyaremwe birafise ukuntu bigira ingaruka nziza kuri twebwe. Iyo tutabikoze tuba tugararije Imana, mugabo kandi tuba twikwegeye ingorane. Murabizi ababa mu turere turimwo inzuzi bakunda gukuramwo amabuye n'imisenyi, murazi yuko iyo bajya babikoze batiyumviriye kazoza kababa muri ako karere, haragera igihe inzuzi zibomora imisozi, amazu y'abantu agatwagwa, imirima y'abantu igatwagwa. Nico gituma mubona hariho n'ubushikiranganji bukurikirana ibidukikije, kuko hari abantu b'ibigaba barondera inyungu zabo gusa ariko ntibabungabunge ivyaremwe. Iyo dukoze gutyo biraheza bikatugira ku ingaruka mbi, kandi bitugize ku ingaruka mbi tuba turiko turariha inkurikizi z'ubugaba bwacu. Murabizi ko hari umuco wo guturira amashamba muri kino gihugu, kandi iyo duturiye amashamba hari udukoko twinshi cyane tuhahonera, kandi utwo dukoko n'udukoko dukenewe mu buzima bw'ibiterwa harimo na ya mirima yacu. Murumva rero yuko iyo tudatahura ingene ibintu bikoze, ingene bimeze, turashobora gusanga turiko turiyononera. Ariko ikirengeye ivyo, tutabungabunze ivyo Imana yaremye, tuba turiko turagarariza ku Mana. Kugira ngo tubungabunge ivyo Imana yaremye birasaba ko tubitahura ingene bikora. Nkuko nabivuze, ibi navyo bisaba kuja mu mashure, bisaba kwiga, bisaba kuvyihweza, kurikirana ingene bimeze kugira ngo dushobore kumenya ingene tubirinda ibiza bibangamira ubuzima bwavyo, maze tubihe ibishobora kubituma bitera imbere, gutyo bimerewe neza natwe tumererwe neza. Ica gatatu kiri muri iri jambo ryo kuganza ni ugukoresha ivyo Imana yaduhaye mu buryo butuma turonka ivyankenerwa. Ivyo Imana yaremye yarabiduhaye, yarabidutije kugira ngo tubikoreshe bidutunge, ariko muri uko kubikoresha ngo bidutunge tubikore tubibungabunga. None rero bantu b'Imana, murabona ibikorwa bitandukanye abantu bakora mu buzima bwa misi yose ko hafi vyose birafise aho bihurira na rino jambo. Abigisha bariko barafasha ugwaruka abakiri bato kugira ubumenyi butuma batahura ingene isi turiko imeze, kandi ico ni igikorwa gihimbara Imana. Nico gituma gikwiye gukorwa muri uwo muco wo kubaha Imana nyene. Abadandaza namba arivyo ibikoresho vyo kubaka amazu bariko barafasha abantu kuronka ivyankenerwa bituma baronka uburaro bwiza.
abahingura ivyo bikoresho bikoreshwa mu kubaka amazu bariko barakoresha ivyaremwe kugira ngo turonke ivyankenerwa bituma dushobora kuronka uburaro, kandi uburaro nabwo murabizi ko ari ikintu dukeneye mu buzima bwa misi yose. Ariko nashaka ngabishe hano kuko ibi mpejeje kuvuga hari abantu benshi batabona ko haraho bihuriye no kwizera kwacu. Umwigisha ariko arigisha, umudandaza ariko aradandaza, umurimyi ariko ararima, umworozi ariko arorora, si kenshi tubona ko haraho bihuriye no kwizera kwacu. Ibi bintu birafise aho biva, birafise inkomoko, kandi iyi ngorane nzoyigarukako kuko iri mu bituma abakristo tudakora neza igikorwa Imana yadutumye cyo kuganza ivyaremwe, kuko tutabona yuko turiko turakora ikintu Imana yadutumye, tukabona umengo ukwizera kwacu kujanye n'ivyo gusenga gusa. Mu kurangiza rero nashaka kugutera umwete ngo usome ijambo, umenye ijambo, ntugendere kuri uku kuntu abantu batabona yuko gukora igikorwa ca misi yose neza haraho bihuriye no kwizera kwacu. Mu vy'ukuri usome ijambo ry'Imana, ugiyumvire ko wumve neza ko nimba uri kurarima uri kurakora ikintu Imana yadutumye kandi ikintu ciza, ariko ubikore nk'uko ibishaka, ubikore mu buryo butuma iyo uri kurarima, ivyo biterwa uri kurarima bibungwabungwa bimererwa neza. Uriko arigisha gutyo nyene, umuntu ariko aratanga ubumenyi bufasha abana gutahura neza isi barimwo, ariko arabafasha kuzokora neza ca gikorwa cyo kuyiganza. Murumva yuko atagikorwa na kimwe kinyuranye n'umugambi w'Imana kiretse iyo ari gikorwa kiri mu ivyaha nyene bimwe bigaragara. Ariko nk'uko nabivuze, uku kutabona ko haraho bihuriye no kwizera kwacu birafise iyo biva. Ico naco nzokigarukako mu cigwa kizokurikira kugira ngo dufashanye kumva ko ibikorwa dukora mu buzima bwacu bwa misi yose bifise aho bihuriye n'ico Imana yadutumye, maze duheze tubikore neza nk'abantu babizigirwa badashaka kuzomaramara baserutse imbere y'Imana. Imana iguhezagire wewe wakurikiye ano majambo, igushoboze gukora ibikorwa ivyo arivyo vyose uri kurakora nk'umuntu ariko arakorera Imana, kuko vy'ukuri uri kurashira mu ngiro ico Imana yadutumye. Imana ibahezagire mwese.